Tusome kwa kitabu cha Zaburi 96 murongo wa gatandatu wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ku murongo wa gatandatu harabwira ngo icyubahiro n'ububasha biri imbere yiwe, ubushobozi n'igikundiro birahera hiwe. Amen. Aya majambo aramfashije, aya maneno yananisaidia sana. numvise ariyo duhava dusangira, Nasikia hayo ndio tutachangia. kandi ndazi ko nawe aza kugufasha. Najua wewe pia atakusaidia kwa katika level nzuri sana. Aya majambo nagomba ayasome yitonda atakarika. Asome maneno pole pole, siku nasoma haraka sana Jean-Pierre. Sio kizini. Haleluya. Amen. Zaburi 96 ku murongo wa 6. Haravuga ngo icyubahiro n'ububasha biri imbere yiwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ubushobozi n'igikundiro birahera hiwe. Amen. Gari ni jambo Ilikuwa ni neno hili. ndio nashaka ko dusangira makaka. Nataka tuchangie kwa muda huu. Twumvise byinshi mu ijambo ry'Imana. Tumesikia mengi kwa neno la Mungu. Ariko ubu tugomba tuvugane kuri ijambo ryitwa Sema neno hili laitwa ububasha cyangwa ubushobozi. uwezo au mamlaka. Ububasha, Mamlaka, ubushobozi. uwezo. Hano dusomye amajambo Hapa tumesoma maneno avuga ngo icyubahiro n'ububasha eti heshima na umamlaka biri imbere yiwe, liko mbele zake. ubushobozi. Uwezo. Muri repentance turakeneye ubushobozi. Repentance tunahitaji uwezo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umukristo anakeneye ubushobozi. Kristo anahitaji uwezo. Ubushobozi, Uwezo. ubushobozi. Uwezo. Niko ngomba ko tuvugana. Nataka tuzungumze juu ya uwezo. N'iyi minsi Kwa hizi cyane kuva na kera tangu awali umuntu kugira abaheho aroganiwe kusudi mtu aishi kwa mafanikio ukaba afise ubushobozi. ni lazima awe na uwezo. Niko ndavuga ubushobozi. Nikisema uwezo, Ubushobozi buva mu bintu, bushobora kuba umuntu afise ubushobozi mu bintu bitandukanye. unaweza kuwa na uwezo katika mambo tofauti. Hari abantu bafise ubushobozi bw'amafaranga, Pana watu wako na uwezo wa pesa, hari abantu bafise ubushobozi pana wengine wako na uwezo kw'ijambo, kwa neno, ubushobozi mu gutegeka, uwezo kwa ubushobozi uwezo bwo kuba ahantu, uwezo wa kuishi mahala, ubushobozi. uwezo. Niko ndumva ingene nza kubafashisha ubushobozi. Nikusikia jinsi ni waeleweshe uwezo. Mw'isi hariho ubushobozi. Katika dunia pana uwezo. Hari umuntu yovuga ngo ubeho Pana mtu anasema wewe uishi, ukabura abayeho. wewe unapita unaishi. Hari n'undi yovuga ngo upfe, Unaweza kusema bigashoboka ko na inawezekana ufe. birashoboka ko hari uwavuga ngo uve mu kazi Wengine wanasema eti kazini akaca gukura mu kazi. anakuondoa kazini. Birashoboka ko hari uwamukura mu muryango Wengine wanaweza kutoka familia. bitewe n'ubushobozi afise. Hiyo ni inasababisha wewe uko nao. Ubushobozi buri hano mw'isi Uwezo kwa ulimwenguni ni bwinshi. ni wingi. Hari ubushobozi bw'Imana, Ana uwezo wa Mungu, hariho n'ubushobozi bwa Shetani, pana uwezo wa shetani. kandi ibyo byose birakora. Hayo yote yanafanyaga Kandi kazi. mu bantu bose bari hano mw'isi Watu wako ulimwenguni ni ngombwa ngo umuntu agire ubushobozi bw'ikintu kimwe. ni lazima mtu ana uwezo katika mojawapo. Ubushobozi bwa Shetani Uwezo wa shetani cyangwa ubushobozi bw'Imana. au uwezo wa Mungu. Kugira ubeho hano, Kusudi uishi duniani, kugira ubeho neza, kusudi uishi ni vizuri, ngombwa kugira ubushobozi bumwe. ni lazima uwe na uwezo moja Nk'ubwo bushobozi katika mojawapo. kuko isi yose Kwa maana ulimwengu pote irongowe n'ubushobozi bubiri: inaongozwa na uwezo mbili, ubushobozi bw'isi uwezo wa duniani n'ubushobozi bw'ijuru. na uwezo wa mbinguni. Ibintu byose byo mw'isi Mambo yote ya ulimwenguni bikorera nk'ubwo bushobozi. yanatendeka katika uwezo. Ingorane duhura nazo Tatizo tunakutana nazo sote zikorera
Mungu bushobozi zinatembea katika uwezo mbili. Ibyiza tubona mu isi Mema yote tunaona duniani ikorera Mungu bushobozi yanatembeka katika uwezo. Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen.